cerekeye aho tugejeje urugamba rwo kurwanya coronavirus. Gishasha kirimo nuko nkuko twayamenyesheje hariho incanco zizoshika. Rero turabwira bene igihugu yuko twe tugendera ku ntumbero twahawe na Sebarundi, aho ico dushira imbere ari kwikingira. Mu kwikingira rero wa mugambi nyiricura yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus no kwipimisha. Icambere imbere ko mvuga kuvyerekeye incanco nuko ibiharuro ubu vyagabanutse cyane hagati mu gihugu, mwabibonye. Rero ahi Bujumbura birashika naho nyene vyaragabanutse, mugabo sico kimwe no hagati mu gihugu. Twarabonye rero yuko ku masite twashizeho abene gihugu baritabira, mugabo si cyane. Rero intumbero twahawe nuko tubana duhimiza abene gihugu kugira ngo bikingire biciye no mu kwipimisha. Ubu rero guhera itariki imwe y'ukwezi kwa11 niho ubu tugiye gushira muri iyi minsi usohotse mu gisagara ahantu ushobora kwipimishiriza handi atari kurajya amasite, kuko birashika umuntu ugasanga ntiyaronsa akanya koja kwipimisha bitutse kumvo izi canke ziriya. Tuzoshiraho rero amasite ku mabarabara ava mu gisagara ca Bujumbura. Aha kwibara rya mu Cibitoki ni kwibara rya 10 warenganye hariya ku Mpanda, uduga ibugarama ni hirya ujabutse rya ruzi ruri haruguru yo ku Ngoro kwa Ntare, ugiye mwijenda fashiri arisohoka rica ku Musaga hariya mu Kamesa. Ugiye mu Rumonge ni ku bitaro byo mu Kabezi. Aho rero bizofasha. Ugiye ku Muzinda ibubanza ni hakurya ku Muzinda ujabutse urya ruzi rwa Muzazi, kugira ngo dufashanye. Muti bizogenda gute? Tuzoha akaryo abene gihugu kugira ngo bipimishe. Nimba ufise urubanza ruguru, genda kuri site yari yose bagupime na muzodugana. Tuzobaha certificat yerekana ko bipimishije imara kwezi, kugira ngo n'imiburiburi umuntu yipimishe rimwe mu kwezi. Hanyuma ushitse aho twavuze kuri aya masite uzokwerekana urupapuro, kuko tuzosuzuma abava mu gisagara. Ruguru naho twavuganye twagize inama n'abarongoye intara z'ubuvuzi, naho nyene bazobigira uko umuntu yipimishije mu agapapuro ku buryo ashaka kuza Bujumbura aze yerekane ko yipimishije. Twagize kubera iki? Ni kubera yuko bisabwa ko aha mu gisagara ca Bujumbura abantu bijukira kwipimisha, ko twabonye yuko naho twora turakora mu ntara ruguru coronavirus hari gihe za Kirundo za Ngozi ubu urashobora usanga hari umuntu umwe babiri batatu, mugiye abantu bavuye no batipimishije usanga bagiye mu manzo ugasanga abandi basubiye kwandura. Ivyo rero bizodufasha kugira ngo abantu bipimishe. Utazoba yashoboye kwipimisha ngaha mu gisagara ca Bujumbura aduze azosanga abamurindire kugira bamupime imbere yuko asohoka mu gisagara. Na ruguru bazopima kugira ngo umuntu ari ruguru akene kuzi Bujumbura ntaze kwipimisha Bujumbura, mugabo na ruguru yipimisha, hanyuma babahe urupapuro rumara ukwezi, ku buryo n'imiburi ibiri rimwe mu kwezi umuntu wese ashobora kwipimisha. Kuvyerekeye incanco turashimira igihugu c'Ubushinwa, kuko ku munsi wa 4 niho tuzokwakira incanco. Igihugu c'Ubushinwa cahaye leta y'u Burundi zigera ku 500. Izo rero ntizihuye na zimwe tuzohabwa na Union Africaine biciye muri Banki Mondiale, kuko zizoshika itariki 25 mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Zozo batubwiye yuko izizoshika ubwa mbere ari 152. Rero ko izozoshika hirya y'ejo ku munsi wa 4 twamaze kuvugana nabo dukorana ingene bizogenda. No kuvuga kubazifuza ko bizotangwa kubishaka, abo tuzoherako n'abavyifuza bakora
dusanzwe dukorana mu bushikiranganji basanzwe bavura abenegihugu n'abandi bagendana ingwara zidakira ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60 co kimwe n'uwo wese avyifuza. Muti bizogenda gute rero? Nuko amasite dusanzwe dupimirako umugera wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza. Vyumvikana rero yuko nta muntu nayo bavyifuza dushobora guha urucanco wa coronavirus atipimishije kugira tumenye yuko ataza agendana umugera wa coronavirus. Twama tubivuga mu myaka 2 iheze twarashoboye kubona aho byagoranye hirya no hino batubanjirije mu gutanga izo ncanco. Kenshi wasanga hari umuntu yagiye kubera bataba iyi politike yo gupima abantu ntiri hose, ugasanga rero biciye bitere ikindi kibazo kubera umuntu wamuhaye urucanco kandi aza yaranduye. Rero twe bizodufasha kandi kugira ngo n'abantu bipimisha, ukuvuga rero umuntu azogenda kwipimisha coronavirus ku masite no ku bitaro by'akarere kujya vyahora. Hampande yaho dusanze waranduye tuguhereza imiti, byumvikane ko ugenda ukayifata neza. Umaze gukira, iyo ukize byumvikana ko ufise abasoda b'umubiri. Mu mezi 6 niho ushobora guca, amezi 6 aheze niho ushobora kuronka urucanco. Uyu ni nawe dusanze ata coronavirus afise, tuzoheza tumubaze ko ashaka urucanco. Arushaka tuzoca tumuha urupapuro asinya yuko atabikoze ku gahato, kuko ntawe tuzoshirako inkoni kugira ngo aronke urucanco. Hanyuma acaronka urucanco baheze bamuhereza icemeza yuko yaronse urucanco, aca yitahira abandanye kwikingira. Hariho n'ubundi avuga ati jewe ko ntagwaye ndashobora kubandanya nikingira mu buryo butanazimvye, kwa gukaraba n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya, kwambara agafukamunwa iyo bikenewe na cyane cyane iyo umuntu afite ibicurane, akibandaniriza. Igihe atarucanco akeneye azobandanya agende azaraza rimwe mu kwezi yisuzumisha. Kandi we tuzoba twahaye urucanco, mwumve neza, kuba wararonse urucanco ntibisigura yuko utazipimisha ukwezi guheze, kuko urashobora no kwandura naho waracandazwa. Abo ni ku bene gihugu bari ngaha hagati mu gihugu. Ku bandi nabo bakeneye kuja hanze bakaba bakeneye urucanco, mu kigo INSP kujya bahora bagenda kwipimisha kugira ngo babahe certificate yerekana ko ata coronavirus bafise, bace bafata ingendo zo mu mahanga. Ubikeneye naho nyene azoca aronka urucanco, hari igihe abagiye mu bihugu barusaba canke abikeneye. Ku bandi kandi nabo ahandi tuzoshira indi site ni hajya muri ikigo kijejwe incanco, kuko hariho n'abene gihugu bahora baza kurondera urucanco rwa fièvre jaune n'ikarata ya fièvre jaune, naho nyene tuzohashira site kugira bipimishe coronavirus. Basanze batayifise nabo nyene bakeneye urucanco baruronke. Tuzohera ngaho kugira ngo tugende buke buke kw'incanco zizoba zibonetse ninge na bene gihugu bazoba bavyitabiriye, kugira ngo dufashanye. Twumve rero yuko kwicandagisha ntibibuza kwipimisha coronavirus, ntibibuza kubandanya za ngingo nziza zo kwikingira coronavirus, kuko byaragaragaye yuko n'uwacandazwe wicandagishije iyo adakurikije z'ya mpano dutanga, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kugwana mu nda, kuramukanya n'iminwe, nawe nyene arandura kandi akagwara. Muri make rero nivyo twashitseko. Incanco nizashika ku munsi wa 4 turizeza abene gihugu bazoba bazikeneye yuko mu ndwi itangura tuzoshobora kuzironsa abene gihugu bazifuza.